Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi wa mubana nanje mu kiganiro c'inkuru nziza kuri bose. Michel Ntamubano ndakuramukije cane, nshima Imana ko ntebe iteka kongera kubana nawe muri no mwanya w'ikiganiro cawe. Nawe nguha ikaze nkwifuriza guhezagirwa no kunguka byinshi mu majambo tugiye gusangira. Kandi tudatebiye aya majambo avuga ngo umukwe araje. Umukwe araje. Tuyasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 25 turera ku murongo wa 5 n'umurongo wa 6. Ano majambo aravuga ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganire. Mugenzi, aya n'amajambo meza tuhejeje gusoma avuga ku nkumi 10. Mu mico y'abantu iyo umusore n'umwigeme bashimanye bagirana amasezerano yo kwabirana. Inyuma y'ayo masezerano umusore aca yitwa umukwe, umwigeme nawe akitwa umugeni. Inyuma y'imyiteguro myinshi igihe kiragera umukwe akaza gutora umugeni akamujana imuhira aho bazobana. Ico gihe haba umunsi mukuru utangura iyo umukwe ageze ku irembo iwabo w'umugeni. Mw'isezerano rya kera abanditsi bise Imana umugabo canke umukwe. Ihanga ryose rya Isirayeli ryitwa umugore canke umugeni. Niko tubisoma mu gitabo c'ubwishwa n'Imana Hoseya igice ca 2 ku murongo wa 16. Turabisoma kandi no muri Yesaya igice ca 62 ku murongo wa 5. Mu isezerano rishasha ishengero ryose ryitwa umugeni. Tubisoma mu cete intumwa Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 ku murongo wa 23. Uyu mugani Yesu yawuciye afatiye ku muhango w'ubukwe nk'uko uhora ukorwa mu bwoko bw'Abayuda. Mu migenzo yabo umukwe ari hafi y'aho umugeni aba hategerezwa kuba hateguwe inkumi zibwirizwa gusanganira umukwe, bakamumurikira bakamwinjiza gushikaho umugeni amurindiririye. Bibiliya ivuga ko na Boazi yari afise abantu 10 bamuri hafi igihe agirana ubugeni na Rusi. Iyo tubisomye mu gitabo ca Rusi igice ca 4 ku murongo wa 2. Muri uno mugani w'inkumi 10 rero dusomye ngo umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Uyu mukwe avugwa n'uyu kandi avugwa muri Zaburi ya 45, akongera akavugwa mu ndirimbo ya Salomo hamwe no mu isezerano rishasha. Ni umwami wacu Yesu Kristo afise urukundo n'ubwizigirwa bihebuje, kandi isezerano yagiranye n'umugeni wiwe ari we shengero ry'uno munsi ntirishobora kurengwa. Abizera Yesu Kristo bafise isezerano ry'uko bazobana nawe. Iyo tubisomye hamwe muri Hoseya igice ca 2 ku murongo wa 19. Yamara ihimbazwa ry'ubukwe rizoba ku munsi uhambaye igihe umugeni azoba yamaze kwitegura neza. Uko niko tubisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 19 kuva ku murongo w'indwi kugera ku murongo w'9. Havuga ngo tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka by'abera. Umumarayika arambarira ati andika uti harahiriwe abatoreye gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati ayo ni amajambo y'ukuri y'Imana. Haleluya. Izi nkumi zivuzwe n'abagize ishengero, baba barongozi canke abanyeshengero, ariko ngaha bagereranijwe n'abacuye ubukwe canke abaherekeje umugeni. Nanone niko tubisoma muri Zaburi ya 45 ku murongo wa 14. Ahandi
aba bigeme bagereranywa n'abana b'intabwa bagiye kuzoronswa se abitirirwa, kandi hazoba umunsi mukuru bageze imbere yiwe. Niko tubisoma muri Yesaya 45 ku murongo wa mbere. Abakurikira umwagazi nibo bitwa inkumi, niko Yohana abivuga mu byo yahishuriwe mu gice ca 14 ku murongo wa 4, ngo abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagazi aho aja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe ibyeze ubwa mbere ku Mana no kuri wa mwagazi. Aba bantu Yohana yeretswe bafise akaranga n'ingeso biharije. Ubwa mbere ntibigeze bihumanya, bisigura ngo nta muhungu yigeze amenya icitwa umukobwa canke umugore ngo bahuze ibitsina, kandi nta mwigeme yigeze amenya icitwa umugabo ngo bahuze ibitsina. Niyo mpamvu biswe inkumi, ubutigeze akora imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, bayoboka neza Kristo, bakamwumvira, bagakurikiza ijambo ryiwe, kandi barongorwa na mpwemu wiwe, bagatungwa n'ivyo abahaye bikababumba, akabaganza no mu ngorane bahuye nazo. Uko niko bamukurikira. Icya gatatu, kubw'iteka yabateye kuva kera, bacunguwe batoranijwe mu bandi, babera Imana na wa mwagazi umushuzo. Babaye aba mbere mu kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kumenya Imana, ngo bashingire intahe ugucungurwa kwabo ukwabaye bajabukanywe ikiyaga gitukura mu buryo bw'igitangaza. Abandi babaye umushuzo n'Abayuda babaye aba mbere mu kwakira mpwemu yera igihe yaza. Abo nta kintu na kimwe cabagira kibi, imitima yabo yari yejejwe imbere y'Imana, kuko bari barahariwe ubunyantege nke bwabo. Aya ni amasigarira Yesu Kristo anezererwa, nabo bakamunezererwa. Mugenzi, abameze batyo rero nibo nkumi biteguye gushikirizwa Yesu Kristo umukwe. Niko tubisoma mu cete ca kabiri intumwa Pawulo yandikiye abikorinto igice ca 11 ku murongo wa 2. Umukwe ni umwami, izi nkumi nazo ni abaprotokole b'umugeni. Kandi naho ngaha Yesu yatanze akarorero ka 10, kenshi mu mico y'Abayuda nta gitigiri kizwi ko ari ntabanduka gisabwa. Mu ndirimbo ya Salomo igice ca 6 ku murongo w'8 urabona ko baba ari benshi cane batagira igitigiri. Rero igikorwa cizi nkumi 10 cari gusanganira umukwe no kumwinjizaho umugeni ari bari abaprotokole. Menya neza, aba ntibari abageni, bari abaherekeza ubukwe. Natwe nk'Abakristo turi nka za nkumi 10, twiteze ukuza kwa Yesu Kristo, kandi twama mu mwiteguro wo kumusanganiza icubahiro n'impundu nk'umukwe wubashwe cane. Abakijijwe dufise igikorwa co kumenyesha isi yose ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, kugira ngo bitegure kumusanganira. Ukugaruka kwa Yesu Kristo ni kimwe mu bintu byubatse ukwizera rukristo, kandi ubuzima buzobaho mu ijuru bwubakiye kuri uku kugaruka kwiwe. Nk'inderetsi zirindiriye umushitsi adasanzwe, izi nkumi 10 zari zirajwe ishinga nuko amatara aza kuba yaka aho Yesu Kristo azira kugeza ibirori birangiye. Mugenzi, Abakristo ni abana b'umuco. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umuco, kandi ababubwirwa kimwe n'ababuvuga bategerezwa kuba atarabamurikirwa nabwo gusa, ahubwo bategerezwa kubonesha nk'amatara canke nk'inyenyeri zo kwijuru vya kirisi. Ngoku uko baboneka. Dusomye mu cete intumwa Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 2 ku murongo wa 15 n'agace ka mbere ka 16, hari ukuntu aba bantu baboneka. Ano majambo aravuga ngo, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe kigoramye, bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose, banduye,
mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mw'isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo. Nguku uko Pawulo avuga n'ingene yerekana ibikwiye kubaranga. Ica mbere, bategerezwa kutagira umugayo canke akarohe. Ubwa kabiri, ni abana b'Imana batagira agasembwa mu bisi. Ica gatatu, berekana ijambo ry'ubugingo. Mugenzi, zino nkumi 10 zimeze ukuntu gutandukanye. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari ibijuju. Abigeme 10 batore ubukwe, ati nimwitegurire ubukwe, imwebwe nyene muzobutaha, kandi nimuzigere musamara, igihazo ziraje we sindakizi, ariko kimwe gusa muhore mwiteguye. Abigeme 10 batore ubukwe, ati nimwitegurire ubukwe, imwebwe nyene muzobutaha, kandi nimuzigere musamara, igihazo ziraje we sindakizi, ariko kimwe gusa muhore mwiteguye. Kumisozi niho umvikana inzamba, mutameka amatara dore umukwe araje, 5 muri bo bari babuze amavuta, ayo mavuta abuze n'ukwitegura. 5 muri bo bari babuze amavuta, ayo mavuta abuze n'ukwitegura. Ubu bwenge n'ubujuju byatanguye kugaragarira mu mwiteguro wabo wa mbere. Iyo dusomye ku murongo wa 2, nk'uko ubwenge buri hejuru y'ubujuju, ni nako umuco uri hejuru canke usumba umwiza. Turabisoma mu gitabo c'Umusiguzi igice ca 2 ku murongo wa 13. Abakristo bagereranywa n'abanyabwenge mu gihe indyarya zigereranywa n'ibijuju. Ubwenge n'ubujuju bivugwa ngaha biri mu mutima. Idini nyakuri ni ubwenge, icaha n'ubupfu canke ubujuju, ariko cane cane tuburyarya. Twihweje rero buno bwenge na buno bujuju buvugwa kuri izi nkumi 10, tubona ko bwari ubupfu kuri bamwe 5 b'ibijuju, kuba bari bafise amatara bakagoma bayacanye kandi bazi ko atamavuta akwiye bateguye. Bari bafise amatara mu ntoke zabo, ariko mu mitima bari babuze ubwenge bukwiye bwo kwiyumvira ku byo bashikira igihe umukwe yoramuka atevye kuza. Bari bakwiye kubika amavuta ya reserve kugira ngo amatara ntazime. Bwari ubwenge bw'abanyabwenge 5 kujana amatara hamwe n'amavuta y'agateganyo mu macupa yabo. Umutima ugereranywa n'icupa canke umubindi ukwiye gukurwamwo ubwenge kugira ngo umuntu akora ibyiza. Ubuntu nibwo mavuta abatarakizwa botegerejwe kuzuza mu mitima yabo, mu gihe mpwemu yera ari we mavuta abakijijwe bategerezwa kuzuza mu mitima yabo. Amatara yacu yotegerejwe kuboneshereza abantu kugira ngo babone umuco w'ibikorwa vyiza. Ibi nabyo biboneka ari uko umuntu afise ukwizera muri Yesu Kristo kandi akaba akunda Imana hamwe n'abantu Imana yaremye. Nshuti yanje, mbega wewe wumva ufise ibikwiye kugira ngo itara ryawe ryame ryaka? Wibuke ko itara ari umutima wawe. Rero ntushobora kwama waka Yesu Kristo atari muri wo. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 1 ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo ivyuzuye muri we nivyo twahawe ko twese. Nuvuga ngo ibiri muri Yesu Kristo bikuzura muri we nivyo natwe twahawe ko
twese. Rero biruko tumufise, inkomezi ziwe ziba muri twebwe. Njuti yanje, za nkumi 10 hariho ikintu bari basangiye, ni intege nke zatumye bose bahunyiza bagasinzira igihe umukwe yaragitebaganye. Nuko twabisomye ku murongo wa 5. Nyumviriza neza ncuti yanje, hari ico ngomba kutahura muri iri jambo ngo umukwe agitebaganye. Umukwe ntiyaje ku munota bari bamwitezeko. No mu gihe c'intumwa bari bazi ko Yesu Kristo agiye kugaruka, yamara bose bararenganye, kandi natwe turacaburira bumva tuvuga tuti Yesu Kristo araje. Nshuti yanje, nubimenye, Yesu araje, kandi araje vuba. Aka kajambo ngo vuba si umwanya uharurika, kuko tutazi isaha n'umunsi, yamara n'ubu nyene inzamba yovuga. Naho muri kino gihe tubona umengo aratebaganye, siko biri na gato. Soma neza mu gitabo ca Habakuki igice ca 2 ku murongo wa 3. Ano majambo aravuga ngo kuko ivyerekanywe bifise igihe byashingiwe, kandi vyihutira kugishikako, ntibizobesha. Naho vyotebagana ubirorere, kuko bitazobura kuza, ntibizoteba. Hari impamvu nyinshi zituma atarashika. Ubwa mbere, abatoranijwe bose bategerezwa kubanza kwinjira mu Mana. Ukwihangana kw'Imana gutegerezwa kubanza gushitswa mu bantu bayo. Nico gituma ukora ivyaha, Imana ikihorera, ukibaza ngo ntiyakubonye kubera ko itaguhanye. Ukwihangana kw'abera gutegerezwa kubanza gupimwa. Nico gituma uba mu bigeragezo byinshi, ukamubabaro kenshi, kandi usenga, ariko Imana ntiyihutiza kugutabara, kuko ibanza kuraba ko kwizera kwawe gukwiye, kufise kwihangana guhagije. Ibyimburwa byo mwisi bitegerezwa kubanza kwera, co kimwe n'ibyimburwa byo mwijuru nabyo nyene bibe ibyeze. Mugenzi, usanzwe bizi nta wamura icamwa kitarahishira canke kitarakomera. Niyo ukwizera kwacu kwaba ugushitse, bikagaragara ko dukuze dukomeye mu kwizera vy'ukuri, abatoranijwe bose, ico gihe umukwe azoca ashika. Mugenzi, shishikara witegure, kuko naho yoteba ntazorenza igihe categekanijwe. Ya majambo ashikara kutubwira ngo agitebaganye. Rero baciye babivamwo, bebagira ico bari bajejwe, maze barahunyiza, batako baranasinzira. Bisigura ko batari bakimwiteze, bari bamukuye kw'imitima. None wewe uramwiteze Yesu? Wowe uri maso. Igipima ko buri maso ni kidusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 18 ku murongo w'8. Bibiri ivuga ngo mbega niyaza azosanga kwizera mwisi. Kuko uzi neza ko Yesu Kristo ashobora kugaruka n'ubu nyene, canke ko azoza giturumbuka. Warokuye kuba maso. Kandi naho mu buzima bwa kino gihe ibintu bigenda bigorana, nka za nkumi 5 z'abanyabwenge bari biteguye mugabo bagahunyiza, bobo bari baziganije amavuta mu macupa. Nawe naho ubuzima bugenda bugorana muri inosi, ariko uri maso, hari amavuta nawe waziganije, kugira ngo niyaza giturumbuka asange witeguye, asange uri maso, asange habona. Yamara naho biruko, guhunyiza ntivyemewe ku banyabwenge. Ibijuju vyo birasinzira. Intumwa zijanye na Yesu ku musozi gusenga ntizabaye maso n'isaha n'imwe, zirisinzirira mu gihe Yesu yari kwasenga yuzuye umubabaro n'agahinda. Hari n'ijambo nshuti yanje ngomba ko wiyumvira ko rero vuga ngo mu gicugu umukwe arashika. Mu gicugu, igihe warambiwe, igihe wasererejwe n'umubabaro, igihe kwihangana kwaheze, igihe ibyizigiro byaheze, maze ngo haba harageze kumukwe ashika. Nshuti yanje, naho biruko, naho intambara ufise ari nyinshi, naho ibiguhiga ari byinshi, impundu haraho mu kanya gato zovuga, haraho Yesu yoseruka gutabara. Naho bigaragara umengo ntakikumva, naho bigaragara umengo yarabivuyemwo sihari, naho bigone kumengo yobasinziriye nka cagihe mu bwato, ariko shishikara umuhamagare, shishikara umwizere, no mu kanya gato wobona serutse. Inyishu y'ingorane yawe
ikaboneka. Haleluya. Zaburi 49 ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 11 niho ngomba kurangiriza. Ano majambo aravuga ngo abishimira ubutunzi bwabo bakirata ibihinda vy'ivyo batunze, nta numwe ashobora gucungura uwundi na gatoya canke guha Imana incungu yiwe, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari igiciro, ni iyo kureka ibihe bidashira. Nta wo mucungura ngo azabeho ibihe byose ntabone rwa rwobo, kuko abona ko abanyabwenge bapfa igifu n'ikijuju bikarandukana, bagasigarana abandi ubutunzi bwabo. 11 imva nizo zizoba imihana yabo y'ibihe bidashira, niho bazoba ibihe byose, naho amatongo yabo bari bayitiriye amazina yabo. Murongo wa 20 umuntu afise icubahiro ntagire n'ubwenge ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Aya n'amajambo y'Imana nshuti yanje ngomba kurangiriza ko ibyo kwiye kumenya ni ibi navyo: itunga, ubwenge n'icubahiro byo mw'isi ntaco bimara ku munsi w'urupfu, nta nico bizomara umunsi Yesu Kristo azogaruka, nta nico bizomara kandi ku munsi w'urubanza. Ubutunzi busigarana abataburonderewe, ubumenyi n'icubahiro bikaguruka, umubiri ugasubira mw'ivu. Umuntu wari we wese adafise ubwenge buva ku Mana bukaboneka biciye mu kwizera Yesu Kristo ameze nk'ibikoko bipfa gusa, niko Dawidi abivuze. Rero inama no kugira no munsi mugenzi nuko wova mwitiro ukaba maso ukitega Yesu Kristo agitebaganye urupfu rwoza. Uzoja hehe umaze kuzuka? Erigana tanyene fatore ubukwe tuhagutumire ko tuzobutaha, nimwitegereze no mu rugo rwawe kufise amavuta no mu bana bawe. Erigana tanyene fatore ubukwe tuhagutumire ko tuzobutaha, nimwitegereze no mu rugo rwawe kufise amavuta no mu bana bawe. Kumisozi niho ubikana inzamba, mudomeka amatara dore umukwe araje. Reka dusenge Imana. Mana uhoraho, mu izina rya Kristo tuje imbere yawe, tuguhaye icubahiro cyane ku bw'aya majambo yo muri uyu mugani uvuga ko izi nkumi 10 kandi ishengero rya kino gihe riboneka ugutandukanye, nk'uko izi nkumi 10 zabayeho mu buzima butandukanye mu gikorwa bari bajejwe. Uno munsi abantu bamwe barasinziriye kandi ntibabona ko isi igeze ku musozo. Ishengero rirasinziriye, abateramye barasinziriye kandi ntibabona ko ishengero ryinjiranywe. Ariko turagukunda Yesu, kuko wewe ari wewe wacunguye ishengero ukarivira amaraso igihe wamanikwa ku musaraba, ukavuga ngo isi yose ihawe uburenganzira bwo kwishikira kuri Data wa twese biciye mu kwihana ivyaha, ngo kandi ni wewe nzira izodushikana mu ijuru. Ndagushimiye yumviriza aya majambo kandi rifatanije niwe gusenga kugira ngo ubushobozi bw'iri jambo bukore ibitangaza mutima wiwe, yumve ko ari umutsindwa, yugurura umutima wiwe aguha ikibanza ca mbere muri wo. Kandi turasaba mpwemu yera ngo amuganze, amwemeze icaha, amurongore no mu kwihana, maze ubwanze ubuzima bwiwe umuha umunezero bagakiza. Ibisigaye ibyo akugomba ko byose uraheza ubimuhe, kugira ngo agire ubuzima bwuzuye akiri muri nosi, agukorere arindiriye ko isaha yawe igera yo kugaruka gutwara umugeni. Nuko mbisenze nizeye mu izina rya Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukundwa wari kumwe nanje, ndagushimiye ku mwanya wampaye ukantega yompi, kandi nizere kubahezagiwe kandi nitege nico wonshikiriza. Naho ubutaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo,
twakure canke urungike ubutumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.